aka burya nabone gorasanzwe ujya imaka yaragiyeyo nanize kwaje kudusigura neza twereka ubwo bundi bugingo budashira aho babukura wowe yaje kugwana gusa ngo Yesu umwana w'Imana Imana ntivyara ariko twereke ubugingo budashira utizeye Yesu uzobukura he yego nico twari dukeneye. Haleluya, amen. Yesu nashimwe cyane, amen. Ariko mbanza ndamuranda nceho yagiye araca mbanza mera hano yavuze ngo Imana ntivyara. Iyo Mana itavyara sirugira vyose. Imana nimba ari rugira vyose yonanirwa no kuvyara ikagira umwana gute kandi ari rugira vyose. Yego. Haleluya, amen. Reka namara muri Qur'ani 18:50 nyarutsa haravuga ati Qur'ani 18:50 nakumbukeni tulipoambia malaika ati nibuke chake twabwira malaika sujudieni Adamu ati nimubabire Adamu basi wakamsujudia isipokuwa Ibilisi fasajadu illa Ibilisi. Komeza. Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Wewe yari mu majini. Komeza. Na akavunja amri ya Mola wake. Bandanya. Je, mnamfanya yeye na kizazi chake kuwa marafiki zenu badala yangu? Ngobega mwafashe Satani n'abana biwe kuruta jewe ikibazo siganga kuhakana ko Imana idafise abana. Satani yavyaranye nande? Ate ishure utakuye kwishure Qur'ani vuze ko Satani afise abana. Satani yabavyaranye nande? Ni nyinshi cangaha. Mbega rero Yesu wowe nyene warivugiye kuri umwana w'Imana Qur'ani tukufu ipaje 341. Mbega Yesu ativugira muri Qur'ani akavuga mu busobanuro bw'umurongo nyene aravuga ati ngombo iki hapa Yesu anasema ya kwamba yeye hakudai cheo kikubwa kuliko watu wa zamani bandanya walioitwa miungu. Komeza. Zaburi 82:6 bandanya kwani yeye alijiita mwana wa Mungu tu. Yesu yise kwa umwana w'Imana. Yise kwa umwana w'Imana. Mbega Imana yamuvyaye gute? Tora Yohana ubwuzure bushasha 16:18 nyarutsa cyane 16:27 ubwuzure bwa Katolika bushasha na data arabakunda kuko namwebwe kandi mwemera ko navuye mu nda y'Imana. Yesu yavuye mu nda y'Imana. Abonye no kumurwa 30 nyarutsa aravuga ati ngo iki ubundi ho tukibona yuko uzi byose. Abigisha Yesu bamubwiye ngo iki no tukibona ko uzi byose kubera iki atawurinda kukubaza nico gituma twemeye ko waje uva mu nda y'Imana. Abigisha Haleluya, amen. Wewe utwigishe ndiko nasema ivyanditse niko ndava mutwe wa Yesu wa ivyanditse niko birakora. Haleluya, amen. Hanyuma cyaragaruka Yesu nashima cyane acatubwira ngo bo basoma Qur'ani bitagira amakenga siko yavuze. Mbega wa Qur'ani we Imana ibwira Muhammad yamubwiye ko atamakenga arimo cyane ngo amakenga. Qur'ani 10:94 neza n'ivyanditse Qur'ani 10:94 hava ngo iki wasoma n'ubandika aravuga ati n'ivyanditswe na kama unayashaka juu ya hayo tuliyokuteremshia. Imana ya Muhammad yavuze ati yewe Muhammad ndio wagera amakenga kuri iyo Qur'ani twakomanuriye uzobibaze nde? Basi waulize wale wasoma vitabu kabla yako. Ugenda uzobaze ni wagira amakenga uzoca ugenda ubaze baba Kristo basoma ibitabo imbere yawe nibo bazukuri nibo hakana guhongo. Haleluya, uja kuikaza shati kibisi. Haleluya, amen. Uja uchati kibisi majini ya adi utalekeza vipu. Haleluya, amen. Majini na tuze mwizina ja Yesu ni bandaririze na majahidini reka ni bandaririze. Haleluya, amen. Mbega Yesu na chama za Muhammad. Mbega Muhammad uremeza ko Yesu yabyawe n'Imana ndio ikimenyetso
vyerekana tora lulu wa marjani pacha majani mwana wa mtatu ngatatu nyaruta alulu wa marjani ego ukurasa wangapi mwalimu majani mwana wa mtatu ngatatu amajani munani na 33 bandanya yahashitse havuga ngo iki amajani munani na 33 baravuga ati amajani munani na 83 oh hadisi igihumbi n'amajana 527 tubaze Muhammad avyivugire aravuga ati ngo iki hadisi ya Abu Huraira n'umugendanyi wa Muhammad basangiye bagendanye bandanya Rabbi Allah amesema yavuze ngo iki nilimsikia mtume wa Allah SAW akisema ati numvise Muhammad alikavyivugira Muhammad tubwire wavuze ngo iki hakuna mtoto wa mwanadamu nta mwana wese mwana muntu avuka anayezaliwa isipokuwa shetani anamgusa bangende bukebuke ngo mwana w'umuntu avuze satani aramukora bisana Muhammad satani yaramukoze abaishamu satani abakora atakwenda kamanuka hepfo wakati anazaliwa bandanya kwa hiyo kweki analia acharira komeza kelele kwa kuguswa na shetani manuka isipokuwa kiretende isipokuwa satani atakoze koninde Mariam na mtoto wake Maria n'umwana wa Yesu na satani yabakoze yagisanya harunga satani kwitaba koze byagenze gute chata chama cha wana gatano 18 yarusa chata chama cha Yohana wekiza tabataba koze kwera byauni ikikomeza gatanu ku murongo w'umunani waje aravuga ati 18 gatanu ku murongo 18 turati yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha umuntu wese avyawe n'Imana ntakora iki ivyaha ariko umwe yavyagwa n'Imana undi yavyagwa nande n'Imana bigenda gute manuka aramuzigama arigira gute kandi wa mubi satani nagira ndamukorako satani nagira gute ndamukorako satani ngo Yesu ntiyagize gute satani ntiyamukozeho yavyawe n'iki n'Imana na Muhammad umuvuguruzi haleluya amen Yesu nashimwe cyane amen bandanye simbanda bandanye simbanda mbega Muhammad nawe urakeneye Yesu baguha ubugingo budashira iyo alulu wa marjani tori yonyene ipaje y'igihumbi na 33 nyarusa igihumbi na 33 Muhammad akeneye Yesu baguha ubugingo budashira kandi amwibariza vyivugire yadise kangaye mwalimu igihumbi n'amajana 7 igihumbi n'amajana 93 cyana mushara kandi cyo kimwe hadisi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema Abu Huraira n'ubundi n'uwavyivugira avuze ngo iki mtume wa Allah SAW amesema Muhammad yavuze ngo iki hakuna yoyote miongoni mwenu atakayeokolewa na mali yake yemwe Waislamu ngo naho muzokora ibikorwa byose bitangaje mugatanga amafaranga mufise ivyo ntibizobakiza ngo azokizwa n'iki wakasema bacaramuza Muhammad wala wewe ewe mtume wa Allah atiyewe Muhammad nawe ubwawe ibikorwa ntibizogukiza acavuga ngo iki mtume akasema Muhammad acavuga ngo iki wala mimi mbona je Muhammad isipokuwa Allah anifunike Allah kwa rehema zake tuweke Yesu kwanza wangirira imbabazi zi Muhammad akana imbabazi zima namutakaba komya mashi bumvise Quran 19:24 bakomya mashi bakubita 19:24 avuga iki aravuga hati bakomya mashi mutatambabazi ya Muhammad azitubwire malaika akasema malaika abwira Maria ngo iki ni kama hizo unavyosema lakini ati Maria ni ngivyo vuza ariko Mola wako amesema Imana yawe ivuze haya ni sahihi ni sahali kwangu biroroshe nakubwiye na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu nuvuga ngo Yesu ni imbabazi z'Imana kuba kandi Muhammad yavuze ngo akana imbabazi z'Imana kandi imbabazi z'Imana ni Yesu ubwo Muhammad akana Yesu amashira ngaho turaba haleluya amen Yesu nashimwe cyane amen bandanye simbanda bandanye simbanda icyo cyama cya Yohana 5:18 aho naharangije icyo cyama cya Yohana 4:9 4:9 ndasoma inyandiko Yesu aguhumugisha ndasoma izina ryawe koresha umwanya nk'amamega ikiri cyo cyasara urukundo rw'Imana muri twebwe bandanya nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikirege mu isi yamungitse mu isi komeza kugira ngo duheshe ubugingo nawe ngo duheshe ubugingo nande na Yesu abayisilamu twereke ubugingo budashira muzobukura ndamusubire Yohana 6:40 barafisi
imana mana yesi mwamese abampera umugisha. Amena. Amashi menshi cyane kumwigisha. Biraryoshe. Tumukomera mani cyane umwigisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu hatari. Imana ibyara. Jecha nibaza iyo mugiye gusenga musenga Imana yavyaye canke musenga yavyawe. Nanje bikanyobera. Biranyobera n'ukuri. Asha. Hatari n'ukuri. Mana zaragwiriye. Birashoboka bagiye gusenga bagasenga uruyoya. Hazoba n'umuryango w'Imana. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu takbir. Takbir. Allahu akbar. Je murabona igira bukebuke. Araje ngaratera gituntu kugira ngo aronke ibiryohera abakirisu. Je singendo. Ntabwo nzavuga ibiryohera abasilamu. Jewe nzavuga ibiryohera Imana yo yatuje kinyirumwa n'abahanuzi. Kweri kuko mwebwe ntajura umuzomba. Oya. Gundemere nanye ngo bavyine. Oya. Ushaka impembo ku bantu arabaryohera. Reka nabakarorera. Kweri. Avuga ati twerekane ingene abayisilamu turonka ubugingo budashira. Hemwe nico cigwa. Eka. Nico cigwa. Eka. Reka renda muhe. Niwe njanyeyo. Ikigwa yakivuyeko arawe tuwanje harabavye. Wa mwana nasanze ari pirate. None barariraguye. Reka renda bariza abasilamu namwe mu bugingo budashira mu buronka gute. Si sawa? Mbere n'uwo mwana yabesheriwe Yesu ubugingo avuga subwo we yavutse. Eka. Umubiri Yesu yivugiye Yohana 13. Yohana 13. Inyandiko iragira iti ubu nibwo bugingo budashira. Ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri nuwo yatumye Yesu Kristo. Abo yabwira ni bande? Matayo 15. Matayo 15. Wumvirize bayabwira bashobora ko arimwo. Abo 12 Yesu arabatuma. Abo 12 Yesu arabatuma. Ababwira ati nimuze muyirahire ngo mujane inzira ijya mu banyamahanga. Ngo nimuyirahire mujye mu nzira y'abanyamahanga. Cyangwa mu bisagara by'Abasamariya. Cyangwa mu bisagara by'Abasamariya. Ariko mujye mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Abo yabwiye ko bazora ubugingo budashira mukumenya ko ari Imana imwe yonyene y'ukuri. N'uw'Imana yatumye yitwa Yesu. N'umuryango wa Isirayeli gusa. Yosuwa ntarimo. Eka. Twerera abasigaye natwe. Tucaturo mu bugingo budashira gute. Qur'ani 3:3. Inasema bismillahirrahmanirrahim. Neza cyane. Ewe Muhammad. Vuguti. Atibwira Muhammad abantu bawe. Nimwaba koko mukunda Allah. Nimwaba mukunda Imana by'ukuri. Munkurikire jewe Muhammad. Ati ni munkurikire jewe Muhammad. Maze Allah azobakunda. Imana ikidukunda. Kandi azobabarira ibyaha vyanyu. Imana izoshitubabarira ibyaha byacu mukwemererwa y'Imana nde? Muhammad. Imana ikitubwira ngo iki 4:6 Qur'an. 4:6 kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Yarutsa mwarimu. Inasema hivi. Emwe basavyi banje beza. Tumaze rero kuba twamaze kuronka intumwa ituma tuzoja mu ijuru ku munsi w'imperuka Imana izocitubwira iti yemwe bashumba banje beza. Ntimuzogira ubwoba kuri uwo munsi kandi ntimuzoganya. Twebwe abayisilamu ntabwo badufise n'ingorane dufise ko kuri uwo munsi nakuganya. Mwebwe mwemera amajambo yacu mukaba n'abayisilamu. Twamaze kwemera ijambo ry'Imana tukemera ibya Muhammad tukaba n'abayisilamu. Nimwinjire mu bwami bw'ijuru mwebwe n'abagore banyu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Hariho ubugingo budashira busumba kuja mu ijuru. Wapi? Twe tuzoba twibereye mu ijuru ni twiyicariye namwe bimeze gute? Qur'ani 5:72. 5:72. Ego. Inasema hivi. Ngwiki. Inasema. Naam. Mu by'ukuri baramaze guhakana. Mu by'ukuri abagabo baramaze kuba bahakanye. Abavuze bati abantu mwagiye mu muvuga amajambo muti Allah uhoraho Imana rugira byose. Ni Mesiya. Mwene Mariyamu. Umuhungu wa Mariya. Igihe Mesiya ubwiwe yavuze uti. Kandi Yesu ubwiwe yarivugiye ati yemwe bene Isirayeli. Yemwe abanyisirayeli. Nimusenge Allah. Nimusenge uhoraho Imana imwe rutende. Imana yanje jewe Yesu. Akaba ni Imana yanyu. Ikaba ni Imana yanyu. 2:17 Yohana. 2:17 Yohana. Nimuzenga ngo pinge Yesu. Yesu avuga ati nunkoreko. Umeraduka kwa data. Ariko genda kwa bene data babarira uti. Agira duge kwa
abana bo Yesu niwe Mana murindira ijuru ryana ryabasobanyura ba mama wanyu komeza murindagire murindagira mure kwemera icyo babwira ngo mwemeye umwana w'Imana muragowe kabisa acaraza ati naam Yesu shetani ntiyigeze imukorako Yesu shetani ntiyigeze imukorako hari impamvu shetani itamukozeko impamvu shetani itamukozeko reka twibarize cya gitabo kitagira amakenga ya ntumwa y'Imana itabesha ni kubera ki Yesu avuka shetani itamukozeko Korani 3:36 so ninge 3:36 neza cyane amaze kumwibaruka avuga ati mana yanje mu by'ukuri ndamwibarutse ari umukobwa uyu ni Mariya yibarutswe acaza ari umukobwa bari bazi ko muri Isirayeli abagabo ari bakora umurimo w'Imana kandi Allah nindira ariko imurana byara Mariya asangana umukobwa aca asaba igisabisho wiki kandi Allah ni wazi cyane icyo nibarutse umuntu azi icyo nibarutse n'uhoraho Imana rugira byose kuko umuhungu si cyo kimwe n'umukobwa kandi jewe ndamwise Mariyamu ariwe Bikira Mariya ndamukuragije hamwe n'uruvyaro rwiwe ati ndamukuragije hamwe n'uruvyaro rwiwe nicyo gituma twebwe nk'abayisilamu dusaba ababyeyi tuti muzoze musabira ibisabisha abana banyu kugira ngo shetani ntizibakore ko na Mariya byagenze uko nicyo gituma Yesu avuka satani ntabwo yamukoze ko ariko intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yavutse ari umupagani kuko kwanje navukiye mu bukafiri mu nyuma Imana iramucagura yibera umuyisilamu nuko nanjye yancaguye mba mupagani mu myisilamu birumvikana biratawuritse acarabesha aja mu bwuzure ngo bushasha nyarutsa mwarimu naam 16:18-30 nyarutsa mu bwuzure bushasha ndamukosora asigaye ingaho uraduranda binoti sigaye n'ubutumwa bwanditswe na Yohana nyarutsa 16:30 umurongo wa 30 avuga ngo iki hagiye kurangiriza agira ati ubu niho tukibona ko uzi byose atawurinda kukubaza nicyo gituma twemeye ko waje uva mu nda y'Imana reka tubaze Bibiliya nyene Yesu byo nivyo waje uva mu nda y'Imana Luka 1:39 muri iyo minsi Mariya aripodora atera umupodo sinzi uwo yiteye uwo ariwo n'umumbatsi muri iyo minsi Mariya aripodora agenda yihuta ajya mu gisagara cy'i Galilaya aramukanya na Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya inda ikinagira muri we Elizabeth yuzuzwa mpwemu yera avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe reka arabwira Mariya nyina wa Yesu n'imbuto yo mu nda yawe we Mariya irahiriwe we kumva bakirisi Imana yanyu ni Mariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngo Yesu ngo ari mu nda y'Imana kumva Imana y'abakirisi iranabyara bayitera n'inda ni Mariya ngo wayiteye inda nawe ninde wamuteye inda Katolika kitubwira muri Bibiliya nyene ya indi aje gusoma Matayo 3:18 fanya rimwe 18 wamuteye inda inyekera giriti mu Bayahudi wamaze gusaba umugeni arashobora kumugeza nk'umugore we bwite n'ahatari bwa mwinjizi we uno mugeni akaba wiwe bwite bashatse kuvana rero ataramwinjiza iwe barategerezwa kwahukana Yozefu n'umuntu w'ingingo kubera icyubahiro yari afitiye Bikira Mariya n'imbanyi yiwe Yozefu niyo kwihaririza iyo mbanyi wasomye Katolika Yozefu ngo niyo kwihaririza iyo mbanyi kuko yakundira icyubahiro ntangere igerezaho Yozefu yihaririza imbanyi ya Mariya n'ubwuzure bushasha nibwo usomye iyo mbanyi ya Mariya yapfuyemo Yesu yabyawe n'Imana yukuvuga Imana y'abakirisi ni Mariya iyo nda ya Mariya nayo yatewe na Yozefu urumva nicyo gituma nabwiye murakwiye kwemera intumwa y'Imana Muhammad hariho n'ikintu ntahuye nicyo gituma numvise baririmba ngo turakwambaza Mariya turagushimagiza kubera ariyo Mana yabo nibyo kumbe musenga Mariya wakoze kujana muri Katolika
twabahinyuye twabamenye sabwe harimo bantu b'Imana Imana ntibyara oya Imana irarengeye kubyara kweli yavuze ngo nimushobora byose gukoresha we no kubyara nawe niwaza hano umbwira wayiteye inda yego wayiteye inda irabyara yego kuko ibibyara byose biterwa inda bisaba gahemu yaba umuntu yaba igikoko aterwa inda kweli cyangwa ukagera ku rushinga ukimisha utubwira wazanye urushinga akimisha inda y'Imana yego cyangwa utubwira wateye inda Imana hama Imana irabyara umwana kuno ubupagani n'ukuri n'ubupagani kweli Imana irarengeye kubyara ntita kubyara nk'ibiremwa ko n'agasuzuguro kweli habyara ibiremwa byayo kandi ibyo bibyaye habyara byiza na bibi acambwira ngo na shetani ngo arafise abana ngo na Korani ngo yabivuze n'umuntu ngo yawutanze Korani 10:94 ntusombe acambwa ati yatanze n'inyandiko shetani igira abaroma 8:14 basi namusubize ku ishuri rya Bibiliya abarongorwa na mpwemu w'Imana bose ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana ubugene ko hari abana bibarabara babyagwa n'ibarabara ibarabara kwa Yesu warirabyara we kuri professeur subira ku ishure utobo ko bijya gashinge kabakinji murakoze bashenda bahinyuye tatamwareka kuvuga ko wishuwe uza kuza mu minota 3 kuvuga ko wishuwe asante sana kubera mwanya n'iminota yagabanutse. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chigwa cy'uno munsi kabisa kiratomoye kandi cyiza cyane. Chigwa kivuga kiti uwizera umwana w'Imana wese niwe afise ubugingo budashira. Kuri ubwo rero kubijanye n'umwanya nahinze ndatanga n'akandi kandiko none kubera umwanya reka cengira ku kibazo gusa. Urumva ko uwizera umwana w'Imana wese niwe afise ubugingo. Ndashaka kubaza ikibazo ngaha. Yohana 3:14. 3:14 hagira hati ngwiki kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Gereza ikibazo canje, uyu mwana w'umuntu bakwiye kwizera ngo bahabwe ubugingo budashira, yamanitswe ninde? Arangiye je nahejeje sindenza yego navura mvuga byinshi nimenye kito uri kuramara iminota eka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibazo kiratahuritse. Mwenye kiti ku ruhande rw'abakirisu ahagurutse umwarimu wiwe azatwishure mu minota 5 yonyene. Reka duhe kaze umwigisha uyu mwana yamanitswe. Haleluya, amena. Abantu kugira ngo bakore ko atazi kubaza atazi no yabajije wariwe hera mu 9:5. Igitabo cy'Abaroma 9:5 havuga ngo iki? Ndasoma mu izina rya Yesu. Haravuga hati ngo iki? Haravuga ngo iki? Bafise basogokuruza babandi kandi ku mubiri ariko bagenda mu kiyo byaho nyirugeze ngo Kristo ku mubiri hajya ku mubiri yari yambaye yavahe yamutse kuri bande kuri basogokuru kandi barabantu ni barabantu ku mubiri Yesu yamutse kuri bo bandanya hepfo niwe ari hejuru ya byose ariko ku mubiri yamutse kuri basogokuru ariko ari hejuru ya byose niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Ndamwongere uriko mwana w'umuntu ku mubiri Yesu yasangiye kamere na basekuru ariko asanga ari Imana
Filipe kabiri hera kuri gatanu gushika kundi ndasoma mu izina rya Yesu banyumvirize abi Filipe kabiri gushika kuri gatanu mugire wa mutima muri mwebwe ari muri Kristo Yesu utakuraba kwanza guhaguruka komeza ubona aho yarasanganye ishusho y'Imana ngo Yesu yarasanganye ishusho y'iki y'Imana yaravye ishusho y'iki y'Imana kaepo ndiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako bive ko ikintu cyo kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kugira gute cyo kumirako acagira iki ariko yisiga ubusa yisiga iki ubusa abiki yabishwe y'umugurano yabisho y'umuntu acika ubusa n'abantu acika ubusa n'abantu acayitwa umwana w'umuntu ariko yaravuye mw'ijuru yahisize hari yahisize acayamba ishusho y'umuntu acayitwa umwana w'umuntu yaba ishusho yo mw'ijuru yitwa umwana w'Imana. Haleluya. Amena. Chiko cyahetse. Ego. Yesu ashimwe cyane. Amena. Acaragaruka rero ngenda mujane ku ishure kaza kuzana ikicandiko cyo ikicandiko cyo muri Qur'ani 3:31 Qur'ani aba qul in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni ngo niba mukunda Allah mukurikire Muhammad mbega Muhammad niba gukurikira uzobajana he Qur'an ina 6:9 haravuga hati haravuga hati ngo wiki sema Muhammad abavuga sema vuga mimi sikiro cha mpya katika mitume je Muhammad sinde mushasha muntu mwamanuka wala sijui nitakavyofanya mimi ngaje Muhammad sinde urubanza ndochi je Muhammad urubanza kwanje ntagwo nagonze wala mtakavyofanya nyinyi neza baisha urubanza kwanje Muhammad ngo ntagwa nagwazi abana ngo ntazi yari kora araja naho ntazi yabaja na umwigisha tubego bakurikira Muhammad. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Barangije tsinda barangije. Abonyera tukakurikira Muhammad na mukubita aho Yesu mukubiteye. Aho yende. Kugira bari bose nibataza gukurikira Muhammad. Bose babaga abamuye. Qur'an 10:104 changamka. Qur'an 10:104. 102 kubasoma n'abandi karama. Muhammad afangwa iki? Basi wanagoja kingine. Ngenda bukebuke. Muhammad avuga ngo Abayisilamu mwe ngo mwibaza ngo nibindi bintu murindiriye Qur'an nikiri kiravuga. Ngo mwibaza ngo nibindi bintu murindiriye manuka hepfo. Ila kuachia mfano wa siku za adhabu zilizowafikia watu waliopita kabla yao. Kwa murindiriye iminsi y'ibihano yashikiye hambere yanyu manuka. Sema. Muhammad mbwira Abayisilamu. Basi ngojeni. Namwe nimurindiriye. Mimi pia ni pamoja nanyi katika ngojea. Ngoja Muhammad ndi kumwe namwe barindiriye ivyo bintu mu busobanuro havuga ngo iki? Havuga ati. Havuga ngo iki? Ukiona mzee amenyolewa kwa jambo hilo unalolifanya. Ngo Abayisilamu nimwabona Muhammad bamumoye ku kintu namwe muyagiriza muce mugira gute? Basi kitie maji upesi kichwa chako. Abayisilamu muzoce muomeka imitwe yanyu hakiri kare kubera iki? Kwani na wewe utanyolewa kama alivyonyolewa. Nabo batabama uko Muhammad bamumoye. Omeka imitwe hakiri kare. Ngo batabama kyoro. Ko babonye moyo Muhammad. Haleluya. Amashimwe cyane kuri amashimwe cyane. Haleluya. Muriko muratahura mutisikare kumva abigisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanigitanga uburengo ntakiri umwana yabaye Imana. Ugaca muja ngaho mukosha mu mashi. Nyataye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yosuwa hakubwira abakirisu uwo mwana w'umuntu ninde uciza kutamba mwibembetse. Uyu mwana w'umuntu ninde? Uyu mwana w'Imana namwizeye nawe ninde? Acaraza acarasoma abi Filipo. Yesu niko nayichaka ariko ngenda kwereka Imana rero itandukanye n'icyo twasomye mu kibazo natubariceko. Timoteyo wa mbere 6:16. Timoteyo wa mbere 6:16. Andikira giriti. Iyo yonyene ifise ukudapfa. Yarapfuye. None ko Imana nyakuri tukwiye gusanga Abayisilamu ifise ukudapfa.
iba mu muco utegerwa. Nta muntu ashobora kuyegera. Yesu barayegera ntibayegereye. Barayegereye baranayinika. Ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa. Ntibashobora kuyegera. Yesu abasangiza amakiri umurongo no guha. Ata muntu yigeze ayibona. Oya nabwo bigeze bayiboniye. Yesu barayibonye. Yashonje yakubiswe. Kweli kabisa. Kutwegagaho. Imana dukwiye gusenga niyi. Qur'an kabiri Muhammad sasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kabiri 30. Ego yariko aravuga ngo mbega tuzoja he? Mbega ngo tuzoja he? Nubyo tuzoja. Umvirize makuru. Umvirize Muhammad azotujana. Inasema hivi. Inasemaje? Ni hadithi. Nendeni kwa Isa. Kumusimaruka abantu bavuga ati genda kwa Yesu. Bagabo bariko baraharira ku ntumwa zitandukanye. Baraharira bahiye. Kwani ni mja aliyeongea na Allah? Ni mja wa Allah na mtume wake na neno la roho yake. Apina mkanda kwa Yesu kwa ni mshumba w'Imana kama ni jambo jimana. Naye akasema, atapuga mimi siwezi. Yesu rukurije mtalote shoboye. Nendeni kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigenda kwa Muhammad. Ni mmoja aliyefutiwa makosa aliyotangulia na yajayo nyuma. Numama bashumba lababaliwe byose timbara n'ibyo nyuma yiwe. Muhammad atasema, watanifuata. Watakurikira Muhammad. Nitaondoka nimwombe idhini Mola wangu. Atogana saba urusha muremyi wiwe. Ya maombi. Kwigisabisho. Ataniacha huku nimesujudu. Atamusigaja yubamye. Kwa muda utakao. Kumanya runaka. Kisha itasemwa inua kichwa chako naomba utapewa shifa. Arangija Allah mubwira ati unamuru mutwe wawe usabe chushaka yewe Muhammad. Nasema yatasikilizwa uyasemayo. Kandi uvuge chushaka kandi ndakumviriza. Nitainua kichwa changu. Muhammad atazuru mutwe wiwe. Na nitawaingiza. Ashaingiza. Peponi. Peponi. Muhammad ashakwinjiza mwijuru. Mwijuru kurya supu. Kweli kabisa. Wawe. Mataga. Mwana salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni mwijuru. Ikibazo cyaje mucumvirize. Bimwe n'abazimikeke mukishindagara mu bihebe. Tora Yohana 3:40. Aravuga hati Yohana 3:40 havuga ngo iki? Kuko cyari cyo datagomba. Iki cyo datagomba. Agomba yuko ubona umwana wese akamwizera. Akona umwana wese akamwizera. Agira ubugingo budashira. Agira ubugingo budashira. Yaje hazamutura ku munsi w'iherezo. Aje wose hazamuzura ku munsi wa ryari. W'iherezo. Bibiri tubwiye ngo datagomba kubona umwana wese agira gute? Amwizera. Hanyuma Yesu azamuzura ku munsi w'iherezo. Hanyuma bashamugenda babaze. Ko mwaze kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Mukaha ko mwizera muzoca muzugwa nande. Yego. Haleluya. Amen. Umwigisha avuye ngaha ajengo Muhammad ni wazobasabira sikavuze. Yego. Mbega Muhammad ku munsi w'imperuka uzobasabira uzoburi he? Alonu wa marjani baje bajana 888 Muhammad azobari. Aravuga hati ngo wiki tume SAW akasema Muhammad aravuga ngo msiniboreshe kila Musa. Mukashire hejuru kusumba Mose. Hakika watu wa siku ya kiyama watazimia. Ku munsi w'imperuka abantu bose bazoraba. Nami nitazimia pamoja nao. Unajua Muhammad nzoba nara. Muhammad azoba yara. Ku munsi w'imperuka. Mbega Muhammad ni waraba. Ku munsi w'imperuka Yesu azobari he Matayo 26:31. Ariko umwana w'umuntu. Ariko umwana w'umuntu. Atazira afise ubwiza bwiwe. Promesa. Ariko umwana w'amarayika n'uwa bose. Sanganya. Ntiyazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe. Bayande. Batora abantu nk'uko umugera abantu n'intama mu mpene. Getaho. Yesu azobari kora chimanza. Abantu intama mu mpene. Ariko arachimanza. Amadi azoba yara. Atora mukajari ngo bajane mu ijuru. Haleluya. 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 Nimuteka tubwiza bigisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wari mu 5 minutes yo kumwishyura. Ego.
Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Adusome nekanyarutse. Ego. Adusome Yohana 6:40. Some iyo nyandiko. Yohana 6:40. Ni cheti cha Yohana? Yohana 6:40. Yohana pana cheti Yohana 6:40. 6:40. Inyandiko iragira iti ayikurikirane. Ego. Kandi kuko ari cyo data agomba wikingo nico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera banzugeza agira ubugingo budashira. Nawe ikibazo garutse ko wakibagije nabi iki namubagiye kuvayo 2:2 ko Isirayeli nawe ari umwana w'Imana wiki wifura. Harone wo muri Yesaya 3:9 musome wo nawe Yeremiya 3:9 Yego reka nayo tuyimage ndayumvirize. Hariho Yesu umwana w'Imana, hariho nande na Isirayeli umwana wiki w'Imana wifura. Umurizo wundi 9 ni 9:3 umurongo w'9 nyarutsa niho ndi maze mu mwaka ugira 3 oya Yehoyakimu 3:3 umurongo w'9 3:9 nyarutsa nagezeyo mwarimu wanje inyandikira giriti bazozabarira kandi zobarongora banyinginga bashishirane izuzi zuzuye mu nzira igororotse aho batazotsitara kuko Isirayeli namubereye se Efurayimu ni imfura yanje. Uwo nawe ni wa kangahe? Ni wa 3. Itanguriro 6:2 Itanguriro hamuze kuncagurira umwana ninde 6 umurongo wa 2 nyarutsa inyandikiragira iti nawe yumvirize abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza barongora muri babo bitoranirije bose. Gezaho none uwo mwana twizera nubu yarongoye abana b'abantu mu isi, nuweje gusambana mu isi. Uwo mwana uduhamagarira ni Isirayeli. Uwo mwana uduhamagarira ni Efurayimu ko basara b'Imana. Wowe watubwiye twitabira ninde? Ngeka ari waho ndi twumvise ngo Yesu yanteye inda rwose. Birashoboka ngira ndutanye. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Yesu nta bushobozi na bumwe afise bwo gutanga n'agasonga bugari mw'ijuru cyangwa wamukurikiye gusa ngo aje mw'ijuru. Matayo 20:20. Matayo 20:20. Hagira ngo iki inyandiko babwira iti uno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we. Hari umuntu yarameze nka Yoshua ari kumwe n'abahungu be babiri, aramupfukamira amusaba ijambo. Aza kwa Yesu amusaba ijambo, aramubwira ati uragomba iki? Yavuze ngo Muhamadi ngo zoba ari karababara ngo Yesu ngo reka araca imanza uri mubeshi. Uragomba iki? Abaza turagomba iki? Nawe tibivuge. Aba bahungu banje babiri ngo baze bicara umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso mu bwiza bwawe. Yesu arishura ati ntimuzi icyo musaba. Burya Yoshua yumvira ngo jamije kubera Yesu nuzi ibyo usaba. Mushobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko. Mushobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko. Ati turashoboye. Bawe Yesu ngo turashoboye. Arababwira ati igikombe canje bako muzokinywerako. Igikombe canje muzokinywerako. Ariko gutanga izicara iburyo bwanje n'ibumoso si ibyanje. Si bya Yesu mwabantu mwe. Atarabo data yabiteguriye. Waislamu takbir. Allahu akbar. Achavuga ati Muhamadi azoba yazimiye. Achasoma Haruna al-Marjani igipaji amajana 188 soma. Hadithi achaichira hagati. Achaichira hagati kwa rubeshi bwiwe. Inasema wiki hadithi ya Abu Huraira. Nyarutsa mwari umwanya ni mutego. Inasema hivi. Ivuga wiki akamuelezea aramusigurira ati yaliyotokea kati yake na yule Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita ati ni Imana Muhammad ramamaga. Yule Muislamu akamuuliza kuhusu lile akamuelezea. Aramusigurira Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu ni Imana inavuga iti msiniboreshe juu ya Musa, nimushira juu ya Musa. Hakika watu siku ya kiyama abantu kumusi w'imperuka watazimia. Abantu bose inzambi baje kuvutwa na mimi nitazimia. Abantu bose biremye Imana yaremye byose bizotsimira pamoja nao, nta uzosubira no kuvuga. Muhammad akaendelea kusema ivuga Imana Muhammad iravuga iti na nitakuwa wa mwanzo wao kuzinduka. Uwa mbere kwikangura inzamba yavugirwa abantu bose bahwamye azoba ari ntuba y'Imana nde Muhammad. Waislamu takbir. Allahu akbar. Uwa mbere azoba ari ntuba y'Imana nde Muhammad. Ni wazotangura kuzuka imbere y'abandi. Waislamu takbir. Akaguta agasomye wamubeshiwe. Mbega Yesu wazoca imanza rero. Yesu rero imanza azoca. Azozica gute? Nivyo umviriza azoca. Luka 10:3
13:25 Luka 13:25 umvirize ko neza azoca urubanza erega ntibareshe nyeninzu niheza guhaguruka kugara urugi muri Bibiliya rero cyatubwira ngo nyeninzu nihaguruka kugara urugi namwe mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti Yoshua bazoba bamaze kuzimira batanguye kudondora bahagaze mupasoni kubera ubwenge buzoba bw'abajanye n'abagabo n'umugabo bamwita umupfasoni nutwugururire umupfasoni nazobishira ati simbazi Yesu azobwira ati nyo sidama sinzi niyo muvuye sinzi niyo mutanye muzotangura kuvuga mutereka twarira twanyura imbere yawe mutangura twage umubiri wawe twamura n'amaraso yawe imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu azobabwira ati ndababwira ukuri sinzi iyo muvuye Yesu azobatera amashuti ababwira ati mwebwe sinzi iyo muvuye mwabakora ibizira mwe mwese mwabakora ibizira mwe mwese aho kunyana isya z'amenyo aho muzotangura kugira isya z'amenyo aho mutobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose abo ntibigeze babona umwami n'umwana w'Imana bibereye mw'ijuru namwe muhindiwe hanze Waislamu takbir Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa anna Isa ibni Maryamu Abdullahi wa rasuluhu wa anna Isa ibni Maryamu Abdullahi wa rasuluhu awaje ku musiramu ibisigaye ni hari inyuma hanyuma ubaye uri tayari ejo cyo tukurumika